kuri kakagezi sinya kubona uwagiye mbwira fume nicamwo bane umwe burengero undi buraruka ibumanuka ibuseruko jenda hakwiragire urondere eka nakubura jenda gushakishe iyo we wapotereye. Unsubije inyuma ushaka kunsubira mu biharuro kuko amahera nariba amafaranga bimwe bashira amafaranga muhira musi gitambara cy'imeza cyako kabati nkayacomora nkaca ngenda nkakubitwa nabi bakambaza iyo mvuye sindavuga. Wewe so kuri wanje ngendera ku ijambo yambwiye ati nari ngire muto umunsi ukazokurengana utamenyanye n'umuntu mushasha uzobuhomvi. Sivyo muri Kenya gusa, sivyo ngaha siki mugabo icyo ndakubwiye tu jewe vyose ibintu bintera intege. Sinzi ko ntawe cyo kuva mu nango vyose bere ku ntango guca n'ibintu bintera intege. Ewe mbona karonda guhaye urujura mu journalist wari umufana wa kanaka. Yes. Changu jufana kanaka. Ese kujufana kanaka ndabivuga paske ni ibintu vyabayeho. Nuno musi bigihari. Bisesa biragaragara aho nyanda ngo nabisha. Biriho birahari. Uri umufana wa kanaka. None ucuzo promotinga fulani. Nubwo bitavugwa. Hari impinduka yahabaye. Meni impinduka itamvuye ko jewe. Je nabandanije nkora. Sinigeze ncika intege kuko nuno musi ndabandanya nkora. Ubu naho nimuzovuga ngo sindiko ndasohora ngo natakaye. Yes. Kuko indirimbo mfize zo ni nyinshi. Nico kiyonesha ndakubaza ati mbega RallyJoe ntuzosura kandi kumubura cagihe tumusange muri karaoke cyane. Erega je tumubure. Erega je karaoke ndastanguye vuba. Welcome ladies and gentlemen, nibaza ko meze neza muri hose bwake canke mwaramutse vana ho muherereye. Undi musi dasanzwe ndabongerekana ko babwira umwaka mushasha cyari mu ntango z'umwaka kwipfurizanya umwaka mushasha navyo nye biracakenewe uko umuntu ashobora kwitwara no mundi mwaka. Umwaka mushasha rero aho uri hose amunosi kanagira amahigwe yo kugira kuba ndi kumwe n'umuntu akomeye cyane mu muziki w'u Burundi, umunyamateka, umuntu akoze ibikorwa bigiye bitandukanye mu Burundi, benshi bamumenye ibikorwa bigiye bitandukanye n'umurundi ijana kwijana. Niyo murundi wa mbere atanga gutora primusic, niyo murundi wa mbere kandi yasohoye indirimbo inyengetera mu bantu agiye atandukanye kuri kagagizi mu mpande zose zine z'igihugu canke z'isi hose indirimbo yaramenyekanye. Ni RallyJoe mwagiye muramenya hagiye atandukanye n'umunsi musanze ahantu none hari kana nafungura twakwaki kuri microphone za Impamvu TV. Muga ntusabe none unyitanze hakiri kare nagira umushitsura mwakira like ukamu wewe mwana guma numva mu kuvuga umira mate. Yes nyene reka ndaguye n'impore ni wasandi ndiko ndafunga wasandi mvuye muri repetition. Yes uvuye kazi inani récupération oya si récupération na gasarade ndiko ndafungura nyene numvise ndagashaka ncavuga ni nawe ucubigwamo gutyo. Yes none kuko umira mate negashangire gute ni cyane n'umuntu ariko arafunga ndeka kumira mate gute byo birakurabashe. 2023 na utanga oya ba en fait 2023 n'umwaka wo gusharinga agenda tani kubera usanze nyene ndiko ndafungura mugabo nta kibazo ariko naco ndazi ko munyuma raza kuntumira kisani yanze na province. Yes dutangire kuri kakagezi sinkiha kubona mbe wagiye none ko wayimaze umva no iririmba gute shaka bandanirize ko oya si bandaniriza iyo bareka nkatangura. Okay turi imbere yo nka RallyJoe rero nka RallyJoe wewe waririmbye nka wewe byanjye nka Franiki umva hari ibintu agenda shiramo ibintu bigiye bidasanzwe birimo bavita kutagendera ku game kuri kakagezi sinya kubona uwagiye mbwira fume nicamwo bane umwe burengero undi buraruka ibumanuka ibuseruko jenda hakwiragire urondere eka nakubura jenda gushakishe iyo we wapotereye mugani. Yes bo nibaze ko muri generation no musi abantu no musi muko mariko iganiro indirimbo kubari bakiri abanyeshuri bararirimvye mu ishuri bamwe barazikunda n'ubu baracaririmba bro ndiba nanje nageze kwiririmba ariko indirimbo ntibora man indirimbo iracahari kabisa
Yes. Yes, ni RallyJoe benshi mwagiye muramenya agiye hatandukanye no mu star nkuko nabivuze no muri mvyi wa mbere tango tutahukana Primusic. Ndashaka d'abord dutangura n'urugendo rw'umuziki wawe. Rwari rumeze gute kugeza uno munsi? Je novuga yuko urugendo rwanje sinovuga ko rumwe agahazi. Kuko gushika kuno munsi je ndacakora music. Yes. Kandi music sinshobora kwihemukira kuko nayo ntirigera impemukira. Urugendo rwanje rumeze neza ngira umuntu ariko arayibona ko bimeze bien. Yes. Sino widogera, sino kwidogera abafana. Muri makeya bimeze neza nubwo urugendo rukibandanya. Yeah. Ego mugabo aho bigeze hose bimeze neza. Ego. Yes, twibukanye ku bakunzi b'umuziki w'u Burundi, ku bakunzi ba RallyJoe, kiriya gihe ugisohora kuri kakagezi, ugisohora za zindi zimwe twumviriza tukumva ko wow. Mu bintu turafise impano. RallyJoe yari muntu ki muri kiriya gihe? Ubuzima wari ubayemo ko abantu bashobora kuzi nk'umustar mugabo no kiriya gihe c'était en 2009. Niyo kuri kakagezi yasohoka. Yeah. Kijya gihe je novuga yuko ku ruhande rw'iwanje ndiko ndivuga narasohora mugabo sinarinzi bo sinari simbo navuga ni naho nagira ama 6 ngira gute ubundi sinavyitaho uti gute kijya gihe uraziko tutakoresha na YouTube. Yes. Ama account ntwari bwazi create nta numwe yarabizi ibyo bintu twarasohora indirimbo ikagenda ikijana tu utazi ngo ufite nta numwe yaborezwa n'ama 6 kuko wabibona ibintu bisanzwe niko no bivuga twakora music tuyikunda mugabo tutazi ibyo turimwo. Ya mugabo novuga ni buhoro uko ibiye byagenda vyiha ibindi niko twagiye dutahura ivyo tuko turakora ni ntumbero tubifisemwo niko twobivuga. Yes. Bivanye n'ukuntu umuntu agenda arakura ibintu bikagenda bihinduka hakabimpinduka gutyo gushika. Yes. Twagiye mu mutwe dutahura ivyo turimwo tugatahura ati now umuntu muri music afite intumbero kanaka niko no bisigura mu ncamake niko no bivuga bivaye n'ikibazo warumbagije. Yego. Yes, kiriya gihe mwari mufise ama 6 kandi agiye atandukanye ariko abantu batazi neza rero RallyJoe ni muntu ki yavukiye hehe yakuriye hehe ubuzima bwiwe koko nka RallyJoe n'umwana wa kangahe muhira? Izina ryanje nahawe n'abavyeyi ni Yinzi Joe Rally. Nkaba ndi mu muryango w'abana 8. Nkaba ndi umwana agira 3. Ego nkaba navukiye mu Kinama quartier Muyinga kujya 8. Yes. Hari nimero 32 nubwo na kibaho bijyanye n'ubuzima umuntu aragenda yimuka amakati akaba amakati atandukanye gutyo ubuzima nibwo butwara umuntu. Yes. Nkaba narize nize informatique de télécommunication nahejeje amashuri novuga nti secondaire université narashatse gutangura kuyihiga mugabo ncamba nk'umuntu hagaritse bivane n'impamvu ziwanje zindi nashatse kuvugira ngaha kubera ico gihe nashatse kurikirana ivy'umuziki w'iwanje. Yes. Nibindi kuko impano mfise ntabwo ari musique gusa mfise impano nyinshi zitandukanye ndi umu artiste peintre ndagira ibintu vy'ama design benshi baranzi ibintu vy'ama design vy'ama studio vy'ibiki ibintu vyo gushushanya ibidodo amakashe kwandika ku matriko ibintu byinshi nyene byinshi n'ibintu nagenda reka nabonye umenga bivanye naho ngeze sivyiwanje nkavuga ni bisino bikora. Yes. Ibintu nk'ivyo. Yeah. Tuje kuri Primusic gatonya avye yuko wari we muririmbyi wa mbere batanga gutwara Primusic. Yego. Kiriya gihe batanga miliyoni 10. Ya 2 millions. Yeah, kiriya gihe batanga miliyoni 10 nizo miliyoni washoboye kwakira. Hari mu gihe haize imyaka myinshi kiriya gihe amahera yarafise agaciro and then warabwa n'abantu nubo amafaranga afise agaciro miliyoni 10 za kiriya gihe cyo kumiko n'izuno munsi. Ico ndataho ico ushatse kuvuga. Yes. Miliyoni 10 za kiriya gihe cyo kumiko n'izuno munsi. Rero none miliyoni 10 z'uno munsi nta gaciro zifise. Yes, zirafise agaciro mugabo ntizingana niza kiriya gihe. Man, ifaranga ni faranga. Nayo bari 2000 francs. Bu.
arafise agaciro uyafise none umuntu afise 10000 ko agenda aragara si bose iyi ntambuka irahinduka man 10000 kora 10000 nabigenda 10000 hadiwe shaka amahera manuke kuri 2000 hari umuntu wa 2000 akagushimira akakufukama amafaranga ntigera atagaciro kubivana n'umuntu naragatonye wakiri miliyoni 10 imbere y'abantu isinzi imbere y'abandi bantu mwari ko murahiganwa bagiye batandukanye ariko aca bari wowe uba wa mbere d'abord ibanga uba wakoreje muri rya myaka kugira ngo RallyJoe abe ariwe batora kera banga rimeze gute mu gihe cyo abandi baririmbyi bagiye batandukanye ba Frank Generation 80 ndetse n'abandi mu bisanzwe Imana itanga impano iva ku Mana ni benshi bafite impano zo kuririmba no kuvuga ngo ushaka kugira impano ni kimwe hakabaho na chance Imana yuhira akavuga ati ndagushize ko n'umugisha yes vuga amahigwe no kuvuga amaraso meza ku bantu washaka kuburirimba mugabo ugasanga nta maraso meza ufise ku bantu ico naco nikindi kigira kabiri jewe novuga yuko vyose byava ku Mana nta buhinga bundi nakoresha kuko si competition ya mbere novuga ko nari ntwaye kandi ama edition ya mbere ubundi meme ntaranaririmba naraja mu competition y'ibintu byo gushushanya gucapa muri ge myaka nyene no mu myaka iri nyuma okay yo gushushanya ni ibintu nisanzemo ko ari byo byari bindi mu kuva yes kuri centre jeune ibintu byo amahigano yo gushushanya ugasanga ndi mu bantu benshi 2004 ko je natangiye kurimba muri 2004 no musi maze imyaka ushika n'ubu ndacaririmba muri 2004 niho natangiye kuririmba 19 uri mu muziki bien sûr ishobora kuba inarenga ntabyo 2004 uri sinahingahigara unsubije inyuma ushaka kunsubira mu biharuro bavugana mu nyuma reka mbe ndabiharura urumva muga muri 2004 nararirimbana na ba Steven Sogo bakakabone muri orchestre imwe n'inyuma yaho kandi ndibuka nari muri band yitwa New Song Band iyo New Song Band yarimwo uwitwa Shebe atwari vya Marahaba festival vya Marahaba aranzi niwe yari chef wa band wiwanje zaba Steven Sogo twari kumwe muri band waranzi ni kuva kera sana nari nkiri gato ico gihe ndibuka yuko nava ku ishuri muri primaire mba mu Kinama nkaca ngenda ndibuka ko nakubitigwa ico kintu kuko amahera nariba amafaranga bimwe bashira amafaranga muhira musi litambara cimeza cyako kabati nkayacomora nkaca ngenda muri ville hajya hari urupango rwa isanganiro korera hariho ikigo cha search for common ground niyo bagira ama repetition nkagenda hariya nkacamva nkasambira ijyo ngurira bisi ngatamukina nakubitwa nabi bakambaza iyo mvuye sindavuga umva wari umuziki nakubitika ari umuziki yes narawukunda gose navuga ko mu ma competition menshi naja gufasha abagira kuko naje natangura muri hip hop nca ndabiheba naraje mu ma competition gufasha tukava ba mbere nagiye gusa kubafasha gusa tukava ba mbere bagatwara atari kugatwe kawe bagatwara ama radio bagatwara ibiki ya mapri ibintu nk'ivi rero nca ntangura no kuvyibona ko nanje ivya Sanganiro Award vya 10-in-1 vya ntuzenya vyo kuri Bonesha yategurwa na David Calmer gutyo nyene nkatwara ama edition ya mbere nkaza gutwara ntuzenya prix musique ntabanga nakoresha je navyisanzemo uko nyene yes nabibona narapambana gusa ndi umuntu natinya kuja muri competition gushika n'ubu mugubu unye sana umuntu avuze ni je vya ma competition oya yes inyuma y'ibyo byose waragira amahirwe yo guhana n'abantu bagiye batandukanye icyambere iciza warasanze mu muziki uno munsi kugeza kiyagihe cyakugize RallyJoe wakiyagiye mvuze ikintu narimejeje gushira kuri statut wanje ya WhatsApp nanditse ikintu mvuga nti ubutunzi bwa mbere naronse mfise n'abantu kuko ibintu biri mu bantu
nico mpa agaciro ku ruhande rw'iwanje. Ndafite sokuru w'iwanje ni ikintu ushaka kwigisha abantu cyane cyane abaririmvyi bo bagara ku muntu yitwa umufana. Sindabigisha ko bashanze hari n'abashaka kuba babirenga ko babizi. Yes. Jewe sokuru w'iwanje ngendera ku ijambo yambwiye ati nari nkiri muto umunsi ukazokurengana utamenyanye n'umuntu mushasha uzobuhomvi. Yes. Jambo rikomeye. Buraca ndamubaza ni kubera iki? Ambwira ati ibintu biri mu bantu, ibintu ntibiri mu bintu. Ati kandi ukazomenyana n'umuntu ntuzumugire umugenzi, uzumugire inshuti iwawe. Ndabaza kubera iki? Ambwira ati ubugenzi burahera mu bw'ubucuti burabandanya. Sasa icyo onye jewe ndi wa muntu ndamenya agaciro ku muntu uwo ari we wese, kuko namvuga ni intambwe nateye aho ngeze hose gushika kuno munsi wowe umufana ubifisemo uruhara kandi ndabigushimiye gose. Naho mwa muri bane gusa ndabaha icyubahiro cyane kandi Imana bamezagirira. Ivyo bibinyigisho ku bandi bantu kuko ndamaze kugendana n'abantu nkabona ingene umuntu ashaka kuza gushuhiye mugabivaye n'ingene wewe uciure yajisa mu nyuma agaca cika intege. Yes. Menya yuko za nguvu yakoresheje mu kukwiyumvamo akakwiyumvishamwe abandi arizo asubira inyuma gukoresha mu kukuvuga nabi ugasanga ugiye utakaza ya ntuzenya yiwawe cya gikundiro n'ubwizigiko. Twisubire ko muri make mugabyo kubitahura niwe bibamwe. Yes. Kukara karenganya. Nakwenda kubaza ati umuziki waguhaye abantu kucu bibandaniriza kuvuga. Ariko experience wabanye muri kiyagihe kuko warabenyanye n'abantu benshi barakudesevye, benshi baraguha ama promesse barashika ko abandi naho ntibayashikako. Like ama deception yagiye urahura nayo. Experience yaguhaye yayiye. Ndagutera inkuru nyabugira Imana. Burya abantu bose ni beza. Yaba mubi, yaba mwiza, bose ni beza kuri jewe. Uti kubera iki? Kuko no muri bajya beza bashaka kubasangamo babi. No muri bajya babi hakabamwo beza. Uti kubera iki? Ujya muntu mubi kuri wewe ufise ubwenge nto mushavurira. Ahubwo ufise ubwenge ujya ivyo akora bigutera intege, bigutera biguha wewe kwiyumvira ukundi, bigatuma uca ubwenge aho. Ni kuko ni nk'ishuri buri kuracako rijyanye n'ubuzima n'ivyo burimwo. Ubundi ujya anye ntiwo mufashe nk'umwasi kuko we aba yiteze yuko kijya koze abakeneye kubona kikubabaje kandi kikagutwara uko ashaka. Mugabo abonye gihindutse kuriya umutera ahubwo kukwiyegereza akanahinduka. Sinzi kutahura icyo nshatse kuvuga. Ujya wundi mwiza nawe ari hafi wawe ni nkuko yoba mwiza mugabo ejo akokorera action kubera ubwizigirwa ubu wamuhaye bunini burenze. Akagukorera ikintu utari witeze. Sinzi kucyumva. C'est pourquoi ndabwira ni bose kuri jewe ni beza mugabo mbafise ukuntu ntabafata. Abakudesevye nabo rero ubafata gute, ubakira gute mu mutima wawe? Abandesevye n'abakunzi kuko vyabaye vyiza kuba yaranyeretse yuko yankoreye ico kintu. Of course. Kandi bariho umuntu wavuga ko woba warihebeye, yaba umugenzi, yaba umukunzi, yaba igiki, bibaho. Mbe jewe mvuze nti nta muntu wowe ushaka ko waravuse kuri mama wawe ugasanga mama wawe uramututse yarakuvyaye. Yes. Mama wawe uramuhemukiye yaragutwaye amezi 9 no kumukubita ugasanga wamukubise. Bibaho. Bibaho. Ça arrive souvent. Bibaho. Bibaho. Cyangwa ugasanga nturi kuramwitaho. Donc inshingano zawe nk'umwana nturi kurazikora ku muvyeyi. Pardon? Ati inshingano zawe nturi kurazikora ku muvyeyi. Donc gasanga uri gukora ivyo utategerezwa gukora. Ndiko ndabikwereka. None je wundi nsanzwe umuntu asanzwe tutazina tutavukana ampemukiye twahuye akuze nk'umugenzi canke wundi tu akabikora. Eske ndababara?
kwanza negera inyuma nkigisha nti ibi inye binyigishije iki mu kibano nigashururu kuracako gusa ivyo icyo ukora nubitakarizamo umwanya munini nturi kuvyimvira ahubwo wegeze ikirenge inyuma n'ikindi ukabirabira kuri ukavuga ati ibi vyari bikeneye ko meruka mugabo oya kacu devia kaja imbere yavyo hamuka avansa ya ntibikwicire imigambi canke urugendo rwawe. Nkuko rero turavuga umaze imyaka myinshi jewe ndafise abanciye intege muri muziki nico nagomba kandi ari bo boncira inzira nkashika imbere bikabera umunezero nova naje ubwanje aho ni nkavuga nti kubera kanaka vyagenze ni benshi yego mu kibano uburyo butandukanye mugabo ivyo byose ntivyigeze binci intege eka kuko yabavyana nci intege no musimba mandanye wawe hariho ikintu kimwe inyuma yuko utwaye primusic hari amafaveur menshi wagiye uraronka yo gusohoka igihugu yego igihe wasohoka ugiye muri Kenya ubuzima bwaho bwagenze gute byari bimeze gute wari ugiye mu biki mbega cyari kikujanye cyarakozwe nimba cyarakozwe abantu bacakiriye gute nk'abakunzi b'umuziki w'u Burundi ivyo sino bitebako sivuga ko vyinshi ngo navuze ko vyinshi mugabo je byagenze neza muri makiya ku rundi rwanje byagenze neza nta kimwe ni dogera wari ujanywe n'ibiki ubwa mbere nagiye kubera natsindiye competition ya 10 in 1 ya Mutama Kidumu yari organize akaba ari yantwaye muri Kenya hama kandi bikaba byari bitegekanije yuko utwara 10 in 1 bazoca bakora indirimbo na Kidumu mu gico gihe Kidumu yari gikora amakolabo n'abaririmbyi batandukanye muri East Africa kandi indirimbo zabo zikagera kure ico gihe akaba ari hashikiriwe mwebwe we wagiriwe iyo chance yo kuba wa mbere muri 10 in 1 vyagenze gute rukimara gushikayo urugendo rwaho yagufashije gute umuziki mwarawusohoye mbega umuziki mba warasohotse wakiriwe gute n'abakunzi b'umuziki w'u Burundi ibyo bintu naco no bivuga ko birebire kubera nta muco navuga no bitanga kumugabo icyo urugendo rwanje rwagenze neza kuko mu nyuma naragarutse ino sivyo ngarutse ino nja mu vya primusic sivyo Yes. C'était en 2012. Hari nagiye muri 2011. Ouais. Ndagarukino mu nyuma cyasubira kandi muri Kenya. Niho naciye nkora irya ndirimbo impanuro. Abantu barayakiriye mwarayibonye. Barayakiriye. Je byagenze kurandi goze byagenze neza kuko naragiye nca ndagarukino mu Burundi. Ncambandanya n'ibikorwa vyiwanje bwite. Yes. Nkuko byari bisanzwe bimeze ibyagenze neza byaragenze neza mu rugendo habamwo vyiza na bibi uvuze ku ruhande rwa vyiza ku ruhande rwa bibi icabaye kiragukomeza mu mutima gituma uno munsi RallyJoe uno munsi arico camugize ndibaza urugendo rwanye naruhereye hiyo nahugeni naringeze aho umaze kugenda umuntu hari mu rugendo ahura n'ibintu byinshi bitandukanye sivyo muri Kenya gusa sivyo ngaha siki mugabo icyo ndabwiye tu jewe vyose ibintu bintera intege sinzi ko ntawe cyo kuva mu nango vyose bere ku ntango guca n'ibintu bintera intege no bikubwira sinogena ndadondagura ngo ibi vyagenze uku kama no aho nitwofata tunabivuyemo n'umugani urafisa aho uherera niko no bivuga mugabo ku rundi rwanje vyagenze neza ndibaza ndabicishijemwo ari ibintu byari maze iminsi bivugwa nivyo washatse gusoteramwo même si wabikwefye ibintu byari maze iminsi bivugwa abantu banditse ntavuze banditse ibintu ku mbuga ngurukana bumenyi bavugiye ngo ubuzima bw'iwanje ngo ukuntu vyagenze gutyo na gutyo bishaka kuzana ibintu by'intambamyi kanaka baca bashaka kubinshiramwo jewe comme si ari jewe natumye biba byo kucafuza Kidumu gutyo mugabo nshaka kubeshuza ivyo bintu jewe nta ruhara ndabifisemo nta gatonya même si genda umuntu nivugira make kandi sinkunda ibintu byo gusamba ngo mvuga ibintu bari mugabo nta ruhara ndabifisemwo
jewe Kidumu tubanye neza Jiskamina turavugana nta ngorane dufitaniye uretse yuko je nicaye mu Burundi ndi mu Burundi mu gihugu canje nawe akaba ari muri Kenya ane pas croire à autre chose ngo habaye ibintu ivyo nta ruhara ndafisemwo abakoze ibiganiro nibo bazi intumbero babikoze nibo bazi n'ivyo bagomba gushikako ndabibeshuje kandi twe tubivako tuje mu bindi inyuma ya 2018 RallyJoe twasubiye kumubona 2000 combien inyuma ya 2018 2017 RallyJoe twasubiye kumubona muri wa muziki twa tumutwa nari muri management nagiye muri management 2017 hari muri Trebek naragaragaye nari muri management 2017 tuja Tanzania muri WCB gukorerayo ujanye na Trebek na Bifest wari muri management imwe me uvuze ngo sinasubiye kugaragara kandi nariko ndakora nakoze indirimbo Mayibubu nkora n'izindi za ntawo musubirira none ariko kugaragara gute yaho gatonya RallyJoe nkuko twa tumuzi izina giwe ko twagyuma mu gisagara agiye atandukanye mu ntara hagati atampe muri 2015 ivyabaye mu Burundi urabizi amaradio atandukanye arugaho eske haje ibiki mu nyuma hakozwe iki mu nyuma haje amaradio mashasha haje abajournaliste bashasha mbega urazi ko bijya bintu vyasubije umuziki inyuma gatoya mu kuvuga bashasha bazana bishasha none wewe uri umujournaliste eske nyuma ya 2015 wari umujournaliste t'étais là non OK wewe mbona karonda guhaye urujura umujournaliste wari umufana wa kanaka cyangwa ujufana kanaka ese ujufana kanaka ndabivuga parce que ni ibintu vyabayeho none umunsi bigihari bisesa biragaragara aho nyanda ngo nabisha biriho birahari uri umufana wa kanaka none ucuzo promotinga fulani hari ikintu kiteza kubaho cha changement ifo gutahura ibintu nubwo bitavugwa hari impinduka yahabaye meni impinduka itamvuye ko jewe je nabandanije nkora sinigeze ncika intege kuko nuno munsi ndabandanya nkora ico ifo kugitahura mugatahura ibintu mefo jewe ndi muri musique kubera ko ndayikunda sinigeze ndeka musique nakubwiye ni musique ntigeze impemukira naje sinshobora kwihemukira uti kubera iki jembeshe John umuziki none iyo myaka yose guhera muri 2004 turi muri 2023 ndakubwiye ko mbeshe John umuziki none ubona mbayeho nabi naho go bari ubuzima buciririse meze neza ariko bayiho neza nta kandi kazi mfiste atari kumuziki nibindi noba nkora bisunikwa na musique yiwanje none wumva ni nyuma y'igihe gitonya usohoye indirimbo Arina ariko mbize ni Arina biwawe ni Arina ni Arina ni indirimbo yo kuri YouTube ndabona ni RallyJoe ari indirimbo zimeze neza Mayibubu ndetse n'izindi zigiye zitandukanye kandi ziryoshe vraiment wagarutse kandi muri yanyandiko yawe kera ndibuka ko naciye muri commentaire kuri YouTube ndetse nakwandikana inbox ndakubwira ati vraiment y'amajambo yawe wayagarukanye kwa kundi nyine RallyJoe twari dukeneye niwe kandi twongeye kandi gusubira kandi rero ari ikindi kintu mbo ni vyiza je ndakunda kumva conseil y'abantu nubwo ndaguciriye mutaraheza ari ukuntu umuntu yandika ukagumva abantu bagwambye ngo subira wandike kwa kundi kwa kera hari subira wandike kujya ibyo dushaka bijya bo ni vyiza c'est bon ni vyiza mugabo rero ziga ndiri ari kuje nkunda kwandika mu mvugo zifobese mu kirundi nyene cy'indani mugabo abantu buno munsi yaba ba promoter yaba bande ugasanga ivyo dukora bo ni bariko barabi ha ikibanza ngo nturi kujana nibihe mugabo je ibihe nibimpindura je nguma ndi wa wundi nkora nka RallyJoe nyene kashi yanje nijya nyene ni RallyJoe je mu buzima sinigira nigana ngo kanaka ariko asohora ukuna je nsohore gutyo cye kanaka ariko arasohora je natanzwe sindiko ndasohora nico gituma ubona mu gusohora kwiwanje nitonda hageze ko nsohora ndasohora kuko ibintu byose bisaba ikashi ntabwo mba ndiko nizera inze ndafise abantu dufashanya mu bikorwa byanje mugabo
n'amakonseye kandi arabikurikira ibikorwa by'iwanje ndarindira nkavuga nti harageze ko nsohora nkasohora nk'ubu sinasoye muri December n'ubu nari gusohora muri i December nye bona nitaragera mugabo numviye conseil yabo turi kumwe bambwira ati non faut pas gusohora muri December sohora mu kwa mbere parce que muri December ni December indirimbo zisohoka abantu bari mu mitwe yabo ariko biyumvira bonane wowe usohora uririmbo est-ce que ruzokumvigwa est-ce que abantu bazogwakira deja usoye kuri bonane abantu mu mitwe yabo bari mu mafete ni nkuko usohora imiziki abantu ariko ba match coupe du monde est-ce que hari umuntu akwita mu mutwe yiwe ariko yitega gukurikira muziki mu mutwe hari coupe du monde ugasanga uri gusohora kuri bonane ifo kureka abantu bakava mu vy'iwabo biboka ifye mu mutwe hama nawe ugasohora kuri programme yindi urumva c'est indirimbo yaraheze ni gahunda mfise yo gusohora muri janvier nkakurikira muri mars gutyo gushika umwaka uhere kuko programme mfise ni ndende kandi nkomeza ndiko ndakora ubu naho nimuzovuga ngo sindiko ndasohora ngo natakaye kuko indirimbo mfise zo ni nyinshi nico kintu yashanda kubaza ati mbega RallyJoe ntuzosura kandi kumubura cagihe tumusange muri karaoke cyane erega jeni karaoke ndastanguye vuba kuva mvuye muri management ya Tribeca warebwa asubiye kubona nkora karaoke no bije vuba niyo mvuze ega karaoke hanini jewe icomba ndiko ndakora je nakule muri live music ndetse gukora live music hari kintu ndiko ndatakaza no muziki wandeze je no muziki wawe ni nayo music ni kuri jewe magaciro niko bivuga wavyumva binamfasha no kugobotora ijwi wanje ni nk'amantraînement mba ndiko ndagira kujya kunundirimba nka sarara ijwi ryanje mba ndiko ndarigobotora biramfasha kandi n'abantu babakeneye kumbona cyane gose birambumba kuko na muziki wanje ndayiririmba no muri karaoke ndayipromotinga of course wewe hari abantu bagaya karaoke bakagira gute me karaoke ugiye kuraba handi hantu hose za Kenya za Tanzania muri East Africa turetse n'ahandi novuga ni Burayi birakogwa cyane gose jewe niba ndi muri musique nk'akazi nayifashe nk'umwuga w'iwanje why not ndeka gukora karaoke ntabwo inzibira gusohora musique ni kintu abantu badatahura none karaoke iranzibira ifite iminsi yawe ni le weekend nari iranzibira kwandika ururimbo iranzibira kujya muri studio gusohora iranzibira gukora clip video no none ko mbandanya sohora bon ego bavuga ngo kubera ngo abantu baguma bakubona none aho batambona none wo kwinyegeza abantu je nakubwiye ko abantu hari impamvu yani nubaha abantu kuki bandondera bakambura ivyo bifise umwanya wavyo bikenewe birakogwa of course nundi mwanya nibi birakenewe bigakogwa ifo kumenya gutandukanya ibintu n'ibindi kandi turi mu Burundi kubera iki ntaboneka mu bantu ibintu biri mu bantu none uzobinyegeza kandi bakeneye ko ibintu wow none umuntu ahukeneye ukamunyegeza wumva bya bintu biri bubironke gute kugira ubironke uramwiyegereza ngabo ukamwiyegereza n'ubwenge ukoresheje ubwenge muri faso yindi wawe mu bwenge Imana yaguhaye wewe turirangiza ingano cyacu ni iyihe shusho RallyJoe tugiye kumuna mu mwaka wa 2023 tugiye kumuna ashaninga nka kwa kundi twari tumuzi hama no musi umuziki w'Uburundi uri kurahinduka uri kuzamwo ibindi bikorwa byinshi bigiye bitandukanye clip video nziza audio nziza no kugira ama media tour akwiriye ku ndirimbo yawe kumbura indirimbo yashobore gushika kure hashoboka aba promoters bagiye batandukanye vuga ko promotion y'indirimbo yawe gutegura gute 2023 nka RallyJoe mushasha ndibaza n'iki uvuze ikintu ciza nivyo bintu biri mu bintu vyatuma je mvuga ni indirimbo harageze ko ndayisohora burya n'indirimbo mu kuyisohora uyisohora ufise gahunda kuyiye vuga ati umwanya ndawufise wo gukurikirana igikorwa canje nayo ma media turi kuravuga ku rurimbo nurutereka ngaho ni nk'umwana bavutse umwana avutse uramukurikirana kugira ashore kugeraho ageze hagushimisha
sinzi ko bitahura ndiko ndabitahura cyane neza na neza nico gituma jewe mu gusora ururimbo mvuga ni ubu ndabona ndafise umwanya wo gukurikirana ururimbo rw'iwanje umwanya mbona kujya mwanya utaraboneka kurukurikirana ngo ndaruherekeze ndabaza nkahesha gatonya rero kujya kurumesha bacavuga ngo kanaka yazimye kanaka yakwamye vyamunaniye ngoma ndabwira ikintu kimwe umuntu ntakwama kandi ntananigwa keretse uvyishakiye kandi umuntu imishatsi nisazi gahindura ibara mugabo ivyumviro vyo bitera bikura nibisaza ahubwo birakura birisunura bigakura je muziki ndayikunda kandi nkuko uzombona n'imvi ndirimba kubera ko ndawukunda nico ngomba kuvuga 23 je sinzi kuvugisha ivy'amajambo reka ibikorwa bize vugire vyonyene nico mvuga tu gusa ikintu nsaba abaririmbyi kugira habe impinduka ntidukundane apana gukundana vy'uburyarya no hama kubakunzi b'umuziki w'Uburundi abakundi b'umuziki nabo nyene ntidukundi vy'iwacu tunabikundisha abandi même chose n'aba promoters nabo nyene kunda ivy'iwanyu bikibanza sivyo vyikibanza buriye n'urugamba gwa twese hamwe si urugamba rw'umuririmvyi ubwiwe yaba ba DJs ibintu vy'utugroupe birabaho mugabo hari umunsi bipfa hari umunsi bipfa ntibibandanya ndazi ko bihari biriho kuko vyidogerwa na benshi mugabo je mu bavyidogera sindimwo kuko jewe ivyo honye sindabiraba je ndakora kuko bikorwa umuntu akora nivyo rufunguruzo biriyugurura imiryango vyonyene nico cyonyene kandi reka ndagushimire cyane urakoze gose urakoze kumwe yashoboye kumpereza nagusanze uri mu kazi nakutesheje no gufungura naho ushaka amasaha uragaruka ndaguha umwanya naho nejo ugaruka ndaguha umwanya utu tuguma turyoshe mwana ubwire ntusabe apeti ahubwo kandi wanyoteje mare kandi yes merci beaucoup bakunzi ba Silent Vibe TV ni RallyJoe mwana w'umunyagiye atandukanye kuri kakagezi indirimbo zigiye zitandukanye mu Burundi amahit song agiye atandukanye niyo muririmbyi yatwe pri muziki ya mbere niyo muririmbyi kandi nibaza ko indirimbo ziwe zakunzwe ngaha mu Burundi no musi kandi arabye ko 2023 agiye kugaruka agiye kuza mu yindi shusho ya 2023 atushiriramwo nivuga ko y'amajambo kandi amajambo twari tumukundira ndetse no musi atuzanire kandi bishasha novuga ko yabivuze ngo bashaka ibigezweho azotuza kandi bigezweho merci beaucoup mukomeze kumukurikirana YouTube channel yiwe ni RallyJoe muje kumukurikirana afite indirimbo nyinshi kandi ziryoshe cyane merci beaucoup bafashe umwanya wo gukurikirana kino kiganiro cyacu asante sana ndagutututu n'umuntu turaryoshe turaryoshe ndakumvishe RallyJoe natwenza cyane asante sana Siren Vibes TV